ndabaramutsa mu izina rya Yesu bwakeye cyane. Yesu ashimwe. Imana irakoze. Imana yabanye natwe mu minsi tumaze hano. Biraryoshe. Imana nihabwa iki? Mwarakoze kwikaze mu mwami wacu, kuba mwaradutumiye abami ba kabiri 13 ku murongo wa 14. Kandi kuwa Mungu nk'uyu munsi twari dufise igikorane aha kubavukanyi banyu ngahe mu shengero ry'Ikarama. Baradutumanye intasho nimuyakire. Ndizera mwahabonye inimero 437 Bibiliya ikuze. Urupfu rwa Elisa. Yehowazi akiriho. Elisa afatwa n'indwara ariyo nyene yamwishe. Yehowazi umwami wa Isirayeli aramanuka aja kuraba uko ameze, amuririra hejuru atewe gadatawe, yewe gadatawe, wabereye Abisirayeli nikogote n'abagendera ku mafarasi. Elisa aramubarira atabira umuheto n'inyambi nuko aravyabira. Elisa abarira uwo mwami wa Isirayeli ati fora, nuko arafora. Elisha ashira intoki ziwe kuz'umwami, araheza aravuga atugurura idirisha ryerekeye iburasirazuba. Bararyugurura maze Elisa aramubarira ati rasa, nuko ararasa. Elisa aravuga ati n'umwami w'Uhoraho w'intsinzi niwo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko ari wewe uzogwanira n'Abasiriya muri Afeka gushitsa aho uzobaherengetereza. Maze atarabira imyambi, nuko uwo mwami w'Abisirayeli arayabira. Elisa aramubarira ati yikubite hasi. Ayikubita hasi gatatu, araheza agezaho. Uwo muntu w'Imana aramurakira, aramubarira ati yuba wari ukubise 5 canke 6 wonesheje Abasiriya gushitsa aho baherengetereje, ariko none uzobanesha 3 gusa. Yesu adutabare, Yesu adufashe. N'aya majambo y'Imana twovuga ko gatoyi tubonye hano muri kino gitabo cy'abami ku byabaye. Umukozi w'Imana Elisha, Imana yaramukoresheje bikomeye, yabanye na Eliya. Hanyuma nkuko tubizi umuntu ntiyamaho, aragera igihe cyo kugwara, arafatwa n'indwara ikomeye. Umwami arumva iyo nkuru, akora igikorwa cyiza cyo kuza kumuraba kugira ngo aze kumusuhuza. Amaze gushika akamubona, arabona ngene aremvye. Umwami ararira cyane. Hanyuma Elisha aramubona, aramubwira, aramuremesha. Elisa we yarabona ati urugendo rwanje ruhava rurangira, kandi iyo ndwara turumvise yaragwaye havuye imuhitana arapfa. Ariko atarapfa arabwira umwami atewe ugurudirisha. Araryugurura ati fora uyu muheto, arafora ararasa. Arasubira ati abira n'irya myambi nayo uyikubite hasi. Arayabira ayikubita 3 hasi.
Elisa amaze kubona kubise gatatu gusa arababara, aranamurakira ati ukubise gake, ati Abasiriya ngaha uzobanesha gatatu gusa, ati ariko iyo ukubita hasi gatanu canke gatandatu wobanesheje ako kose. Imana idutabara, Imana idufashe. Muri ano majambo mu ncamake ico naronsemwo nafashwemwo muri aya majambo: usenga gake ukaneshwa kenshi, usenga kenshi ukanesha kenshi. Yesu ahabwa iki? Imana idufashe natwe abantu b'Imana, inkota dufise n'amasengesho. Amasengesho n'umwambi ukaze, natwe abadayimoni bari inyuma yacu batugwanya. Satani ari inyuma y'abantu b'Imana. Ukubona mumeze neza uku, Satani nawe afise ibindi vyo kugwanya bera b'Imana ngo ntibazoshike mw'ijuru. None rero iciza Imana idukunda, yaraduhaye ikigwanisho ciza. Ico kigwanisho Yesu arakivuga ati musenge ubudahumeka. Umuntu ari mu nzu iwe yiyugarane asenge. Gusenga ni inkoho ikaze irutana burende. None burende yorosha abadayimoni. Ariko amasengesho, ja mu nzu yawe, atari y'amasengesho angajana abantu bigatuma bagwa mu busambanyi. Hari amasengesho y'abantu bagenda mu mazu bagenda banyegetera binyegeza. Ayo siyo masengesho na Elisa yavuga. Yabwiye Elisha ati yukubitaga akarenze gatatu wobanesheje kenshi. Ja mu nzu yawe usenge uzoronga intsinzi. Wewe ni umenya intambara ufise, abadayimoni bakugwanya, amageragezwa ufise. Ja mu nzu yawe usenge, uhoraho azovyumva. Yesu niko yabwiye abantu ari hano mw'isi. Iyo dusomye 6 ku murongo wa 5 ati ja mu nzu yawe usenge. Abantu benshi barishwe no kuyera bagakorera ibyaha mu mazu ngo bari gusenga. Uhushije urutonde rwa Yesu Kristo mwana w'Imana, abakozi b'Imana bagahamagara ishengero ati uyu munsi tuze gusenga. Ayo masengesho ni meza Imana yajamwo, ariko ukagira amasengesho kwawe abakozi b'Imana batamenya. Ayo masengesho amenywa n'abadayimoni gusa, Imana ntiyamenya. Yesu ahabwa iki? Bantu b'Imana, umuntu agomba kugwana intambara yo kunesha. Ja mu nzu yawe usenge. Uri kurima usenge, uri mu biro vya leta usenge, uri kudandaza usenge. Yesu yavuze ngo aho gusengera si Yerusalemu gusa, aho uri hose fata akanya usenge. Ntabara Yesu fasha, kuko tugendera mu ntambara uko bukeye uko bwije. Rero umuntu kugira ngo azoshike mu bwami bwo mw'ijuru n'amasengesho. Intambara zose z'abadayimoni, ubusambanyi, ubusuma, ivyo byose birahunga. Kuvuga abandi nabi, ivyo byose birahunga. Wowe nibumenya intege ngufise mu vy'Imana. Nambura umuntu akunda kuvuga ibinyoma, saba Uhoraho. Namba ufise intege nke mu vy'umubiri, saba Uhoraho azogutabara. Bantu b'Imana, turabona hariya mu Itanguriro 15 Aburahamu yari yabwiwe gushiraho ibimazi kugira ngo umuriro w'Imana uza gutibuka. Yirirwa aramira ibisiga, yamira ibisiga, arahava arasinzira. Amaze gusinzira, ibisiga vy'amwegwe bibigwako, bituma ubwoko bw'Imana bujanwa muri Egiputa imyaka 400. Rero umuntu yasinziriye ntiyibuke gusenga. Abantu barakizwa, ariko nk'uko twumvise abaririmbyi basaba umuriro watera ngo uze mw'ishengero rya Pentekoste. Abantu benshi barazimye. Senga ubudahumeka, imbere y'Imana
mu bikorwa byawe mu buzima bwa misi yose ihererane n'Imana niho uzokomera mu rugendo turimo bitabaye uko uzogwa mu nzira abenshi baravuye mu nzira abenshi barabivuyemo kuko bataye ugusenga ibuka amasengesho n'urugamba rukomeye kugira ngo uzoshobora aya masengesho wobigenza gute vyomera gute saba ubushobozi hariya mu Banyefeso umukozi w'Imana Pawulo ararivuga Abanyefeso 6 ku murongo wa 10 ibigwanishwa vy'umukristo ibisigaye tugiye gusoma Abanyefeso 6 ku murongo wa 10 ibigwanishwa vy'umukristo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi mwambara ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa mugwanizi kuko bo tunigana atari inyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru kubw'ivyo mwabiri ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara ku munsi mubi kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Bene data, umunsi mubi urashika ku bantu benshi iyo wasinziriye mu gusenga. Umunsi uzogwa mu cyaha, umunsi uzosigara inzambi ivuze, azoba ari umunsi mubi ku bantu b'Imana basinziriye bakarivamo byo gusenga. Uhazoba umunsi mubi ku bazosigara mw'isi. Ibi byose iki gikorane aha turi ngaha ni ukugira ngo twitegurire uwo munsi mukuru, si ukugira ngo twaje kurabana kuramukanya gusa. Ekaye dushira icyambere twitegurira ukugaruka kwa Yesu. Yesu azoza abamwiteze uzoba umunezero, ariko ku banyabyaha uzoba umunsi mubi utigeze kubaho. Nico gituma abantu b'Imana rondera ibigwanishwa nta handi bibonekera, ni mu masengesho. Senga ubudahumeka, ikangure rero we wasinziriye. Ni igihe cyo kwikangura, usenge, ubaze Imana, utakambira Imana, wemere intege nke zawe ufise, usaba imbabazi. Arico wihana wihane, umuhigwe n'uwihana. Umuntu yemera icyaha imbere y'Imana n'umuhigwe. N'imbere yawe peje wakosheje ukagenda wemera ati byabaye, igihano arakimanura. Nibyo barimwo, igihano arakimanura. Ariko iyo ubanza guhakana ngo ntabyo nakoze kandi wabikoze, igihano barongereza dubure. Bantu b'Imana, umuntu ntiyemera icyaha ciwe. Imana, umuntu iyo wemera icyaha cawe, Imana irakwakira ati mwana wanje ngwino. Wa mwana w'icyangazi turamubona ingene Imana yamwakiriye. Nawe wemera icyaha cawe, wemera ububi bwawe, hanyuma ubone kuja ku murongo wo gusaba Imana. Naho wose ukamanga n'umunsi ugasaba imbabazi turahariwe, ukacubitaho nyene, ntugende gusenga, ntusaba Imana ntabara, ikosha naguyemwo sindarisubiremwo, ndasavye inkomezi zo kunesha kirya caha, sinze ndabisubiremwo. Uzobisubiramo nta kabuza, kuko turi mw'isi. Nta kindi kiduha kutabisubiramwo. N'ubushobozi bw'Imana tukaburonkeshwa n'iki? No gusenga duciye bugufi. Namba turi mw'ikoraniro ry'abantu b'Imana nk'uku nyene, namba turi twenyene, namba turi mu kazi ka leta, aho tuba turi, senga Imana
hajya imana irakumva nihiri, kandi uzoguma uyihimbaye, kandi uzoguma ubona intsinzi uko bukeye uko bwije. Igeragezwa ryose riza, amaraso ya Yesu arikubita, inkomezi z'Imana zikubita, nawe ushishikara kwicandacandira mu buntu bw'Imana, unesha abadayimoni bamaramara, eka n'abakozi ba Satani nabo bakwitegereze, bamaramare imihigambi bari bateze, basanga Imana yayiteguye kubw'amasengesho yawe. Bantu b'Imana, ikangure usenge Uhoraho, nayo irashoboye, izogutabara, izotuma tubona ijuru, tubane n'Imana ibihe bitazoshira. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese, Imana ibahezagire. Amina.